nababwiye ko turabataruha batananirwa narababwiye none rero n'ubu ndabagarukaniye baba jeune vraiment uho babaye aba jeune gose vraiment boss nawe nyene n'imyaka ntigira ntiduga vraiment urumva rero turarembeje rero y'ama etape y'ama procedure aba akenewe nagira ndabibutse mwagiye kuri Google mwanditse Campus France mwagiye kuri Facebook vous avez aimé Campus France mwanditse mwayironse vous avez aimé cyane mwagiye kubaza wa muntu aserukira Campus France mu Burundi hamwe twababwira IFB canke CCF hajya hahora CCF hanyuma mwakreye compte hanyuma mwagize choix y'amashure de filière murafise projet d'études na projet professionnel ariko kandi nkabibutsa yuko ubu rero abataragenda abanyaragase nganda bibutsa amatariki nk'ubu bagomba kuzoza muri septembre muri 2023 ndagenda babwiye yuko abaza muri licence ya mbere bategerezwa kuba baratangwe kwiyandikisha kuko batangura muri octobre bagaheza muri décembre murabona décembre igirigere abatarabigira nyaragasa mutante ama chance ego baca murayatubwira yarondere uyatubwira hanyuma abantu bo muri master bitangura muri octobre bagaheza le 15 janvier namwebwe nyene ntimwibaze ngo umaye murabufise nyaragasa burya ntibyoroshe mwarabyumvise abajone barabibabwiye hanyuma amashure nayo mwamaze kugira amashwa indwi bababwiye bashobora kubishura amashuri abiri ashobora kubishura canke atatu ivyo nta ngorane biteye kuko ni mu muca mugira shwa bivanye n'amavire mushaka bivanye n'ivyo mushaka kwiga naho nyene le 30 avril ngwinyisho babazi bahaye urumva abafaransa bari précis ibintu byabo biratonze hanyuma entretien nayo nyene muraheza mukayigira ngo imbere nyamba imbere y'amashwa baraza kubitubwira abajene babiheruka vuba ubu rero jewe mwabajene mwe ubu rero tugira duhindure Audrey Yvon Clark urumva watoye ishure watoye ville waciye kuri site ego ya site onisep none hakurikira iki abagabo nyagira je ngomba mbere d'abord ku madate ndabibutse OK très bien les dates ndazifisera imbere yanjye candidature licence 1 école d'architecture première année médecine je crée mon dossier à partir du 1er octobre 2022 alors sur études en France oui pastel ouais je soumets mon dossier ça veut dire c'est jusqu'au 15 décembre banyaragase aho bandanye je paie les frais de dossier jusqu'au 15 décembre donc le 15 décembre au trésor aller chez frais de dossier bega nanga 115 ou 140 000 francs burundais d'accord ibinazimvye d'ailleurs je numva bitazimvye ni gose bon avant nayo bari OK d'accord d'accord je passe mon entretien pédagogique c'est jusqu'au 15 mars ni cakini navuga ka entretien kandi bagira yonye bazobikwereka deja bamaze gusumeta dossier ayo ma procédure akurikira barabikwereka ingene ugendura kandidata entretien pédagogique mwayumvise iyo pédagogique nganda kongeremo je nibaza naho ntabizi niho baza kuraba yuko ibintu bitonze muri ya mashwa d'études n'ibikini biki ubwo abashaka kuvugisha siriyellement ari we nyine wavyigiriye canke kuri siyo n'ivyo ya canke uri kurabigira uri kurakurikira abandi agakuku ntibakunda agakuku kwe bara Hama réponse des établissements le 30 avril. Je fais mon choix définitif le 31 mai. Bon, ils vont y nacho. Hama kuri BUT licence 2, licence 3, master 1 et 2. Hama la école connectée.
Je crée mon dossier. Donc, 1er octobre. Je crée n'abandi. Je soumets mon dossier. C'est jusqu'au 15 janvier. Nyaragasa muracerewe bagabo. Je paie les frais de dossier. Non, c'est jusqu'au 15 janvier. Je passe mon entretien pédagogique, sauf architecture, jusqu'au 1er mars. Ma réponse des établissements, c'est la même chose, c'est le 30 avril. Je fais mon choix définitif le 31 mai au plus tard. C'est CPG, BTS, DCG, c'est calendrier et procédure sur Parcoursup. Donc www.parcoursup.fr. Une fois votre choix définitif validé, si fait la procédure études en France, je suis accepté. École privée, établissement non connecté. Dès réception de l'acceptation, suivez la procédure études en France, je suis accepté. Bon, pour les doctorats, c'est trouver votre école doctorale en contactant les universités françaises et consultants. Icyo n'ikindi nzokibabwira icyo n'ikindi kuko bisaba kubanza kuronka umudirecteur ibyo n'ibindi tuzorondera ikiganiro gishasha ku ivyo bintu nzobaronderera ababibabwira mu gifaransa barakuze bazovyumviriza mu gifaransa nzobarondera wundi mutumire uratwibukije ni mu ibindi bikurikira none nibiki impapuro zikenerwa n'izi canke mwongera kwikivo umugabo tugerageza synthèse y'ivyo warohejeje kubaza ati mbego heje gutora uratoye ishuri yego vire ifise uratoye vire washiye kuri ya site none mbega ibikurikira ni gute musanzwe ibyo byose ayo madirectif yose urayasanga wagiye muri rya plateforme yawe ya études en France wacreye ico bita compte espace personnel hanyuma rero nta motivation wayashizemo mukereye amameyili bagabo bashinga ntaye bapfasoni gwaruka kuko bavuga mu Burundi riko ndaderanja mugabo mukereye compte mail iyo mail est professionnel genre uzura yiconsulte ko baragusubiza utayora consulta gurarindiriye ngo bizokwizanaho ntiwo bironka bandanya rero wakeye compte wahizemo ma université washizemo na ntuze na lettre de motivation kandi bon entre kuri lettre de motivation cyo no ico rero kivuge ikintu no vuga cyane kuri lettre de motivation faut yuko nimba watoye nkashwa wagize ari nk'uwa mbere wagize université zitatu il faut yuko chaque université urinkira lettre de motivation spécifique hariho ukuntu abantu bashaka birakunda ushaka kurungika lettre de motivation ku université yose muko usanga nta spécificité ya lettre de motivation kuri université il faut yuko tuza kajwi ivo il faut yuko abantu bazokwitidia dossier yawe ubona yuko muri lettre de motivation babahaye harimo spécificité y'ishuri ryabo kugira ngo nabo nyene babone yuko uri intéressé rapport ya programme rapport ya programme byose kayivuga kwerekana yuko ni university yizi ukavuga yuko bon tunina za lettre de motivation hanyuma rero je kureka naze lettre de motivation ukasubita dossier yawe hanyuma ikintu kiba gisigaye niyo entretien pédagogique iyo entretien pédagogique nayo nyine bon nindi sije bakubaza byose barakubaza igituma bon hari ibibazo bashaka gutapa kuri internet bavuga uti quelles sont les questions posées fréquemment mwumvise akandi kajede tapa kuri internet avant l'entretien pédagogique ugira uti quelles sont les questions posées lors de l'entretien c'est ça biriho ni byinshi kandi ngo birahari muzobibona hakiri kare itegura hakiri kare bagabo biriho ni byinshi kandi vuga ngo si ivyo doza kenshi ntibihinduka kandi il faut être clair ku munsi wa ntuze wabona ako kavuga nyene abarundi twebwe amadokima yawe turajyabo ntituvyuka kandi ntuvuye ngo imvura yaguye ngo cyo na cyane voilà tugendera mu mvura faut arriver au moins 15 minutes avant kugira ngo nyene ube John uvuga 30 même 30 kugira ugenda udatranspira atabwo bufise kufise ubwo werega hajya barabibona nibyo uvuga uca bivuga nabi nacaga ifaransa kitugora guprononcer kandi urumva kuri icyo kintu nyene
urumva uri kuravuga uwo ni umubosi ariko aravuga bandanye gituma byo gushika kare ni vyiza kubera afite ntako aravuga ariko aragira iki tuza akajwi ujya muntu akwakira wo muri Campus France niba agira commentaire afite aragira appréciation ntiyarogise ikintu barakinuga ikishuri oya aragira commentaire mba gusuivanye nuvuga comment tu es convaincant éloquent urumva naho rero cyo kushika uri pause hama rero twari twakivuze kare mu biganiro byabaye kare nuko il faut être cohérent, il faut être aussi précis, clair, ntuzunguruke hamwe nane akaptiva kumva ati uyu muntu vraiment tukinagiyemo aranakiviva yaramaze no kukirondera araje hama ibindi rero biriva ariko aravuga byizo bikomeye ibibazo babaza barakubaza iyo ville ugiyemo iherereye hehe shuri vuga gose ya amaville barakubaza amaville ugiyemo iherereye hehe hama ubwira nde ko warondeye ko warondeye yego barakubaza erega sosuti sima kuvuga exactement ngo iri aha naha ngo hari ibi n'ibindi no bavyita mu gifaransa we université yayo université watoye iguriviri erega Clark uje muri recherche bayita BABA de la recherche. BABA c'est-à-dire une première initiation, la propédeutique pour la recherche. Uhera ho nyene deja nico gituma begizija kubirondera kugira nawe pour que tu sois toi-même personnellement impliqué na abandi bogufasha canke naho wora byumvise. Okay, banda hama wumva ukavuga iyo ville hanirwa muri sud muri west canke uko hama ubuzima bwaho ça demande ça kubera rubunda kuri internet le coût de la vie urumva bakabona ko tu es enseigné kuri iyo ville hama hejo shekija programme cyo tugira amakuru bibafa sisi twabivuga amahero biga mu bwabo yego urumva hama rero uriko urababwira n'ivyo bintu ukaca rero nababwira akacaza na projet professionnel aya mashuri ugiye kwiga iragarutse ya projet baga professionnellement ushaka hama ucaza rero cakiri naco nyene bo kizoza mbega ha mu Burundi bakwaza kwiki bacaga kwiga mu Faransa kwanza Pourquoi la France? Pourquoi la France? Je na jeno kibabaza bagabo. Je ndumva na jeno kibabaza vra. Ego. Okay. En fait ibibazo novuga ko ari nk'ivyo muganje ibintu vraiment biri pertinent. Ibibazo biri pertinent ni ngakiragoce kibazo pourquoi la France? Uravuga uti ba. Vuga ko wabonye kuma genre uri kuraraba no kuri internet ubona yuko abanyeshuri baho bazi ubwenge yuko ba ndibuka kandi ari bo bogufasha gushikira ico wifuza kuba. Ndibuka nk'ibyo kandi kubijya no mu gifaransa. Parce que il ne faut pas oublier de préciser que le Burundi c'est un pays francophone parce que c'est un élément convaincant. Ouais. En fait bon pourquoi la France? Vuga gose. Ikibazo twishura. Kandi ni navyo Travuga tuti hariho approche linguistique. Approche linguistique, Akabaho na les frais de scolarité. Les frais de scolarité, ça ne coûte pas cher, hein. Je vous dis, aux États-Unis, par exemple, et au Canada, c'est terrible. Par rapport au Burundi, déjà, bon, avant, bon, même aujourd'hui, il y a des universités, on paie 170 €. Donc, ouais. Par rapport à d'autres pays. Il faut pas que on va plus financier. Oui. Il faut surtout pédagogique. Le classement au France et tout. Par rapport prix et qualité. Nico nashaka ko mumbwira la qualité d'enseignement utagisizemwo ntiwaheza ngo wumve plus pédagogie. Ego. Hama ikindi nje nkakarere kuravuga akarorero kiri kintu navuze aussi dans la politique interne ouais. Ati Macron avec ma nouvelle technologie, l'intelligence artificielle. Il nous encourage. On a déjà déployé autant de ça et je compte bénéficier. Je bénéficierai à mon outil
des compétences, des savoirs et du savoir-faire. Comme en France, on a des promoting, même à l'Union européenne et tout ça, même si j'ai un garokino, mon gars, je fais partie de ces nouveaux lauréats et tout. Tout le monde, Il faut préparer. Mais d'accord. Il faut que ça soit précis et centré sur ton choix d'études et ton choix du projet professionnel, j'ajoute, parce que les deux vont concomitamment, il faut articuler le lien entre les deux. Ok, très bien. Non, on va uhejeje entretien amadocument yaronse ucugenda ukadepoza ndazi tugeze oya nimumbwire warahejeje kudepoza d'accord ariko je ndafise ikibazo quand même none mwavuze ibintu vy'amahera niki none nuwari we wese ashobora gupostula canke n'abana b'abakire kuba tubivuga mu Burundi ako kantu mukambwire hagira ukambwira naho yo bumwe kugira ngo duhave turangiza ikiganiro. Bon. Le plus ancien. Le plus jeune. Ah, ok. Ok. Le plus jeune, le plus récent. Uvuge gose. Genda uvuga yuko atari ahantu h'abana bo mu giti nkuba mu kinini no mu gatoki hewe bamwita wo mu giti ino turangana tuzogishika nico kiganiro kizokurikira tuba tungana yego bon rero novuga gukandidata vraiment ça demande pas beaucoup d'accord mugabo nyene maze kuronka visa hari igihe nyene ukenera duhera ntitwira tuvuga ngo urumva ngo naho ba atamahera ufise ngo vyokunda itike hari abantu biyumvira ngo ni bourse non c'est pas c'est bourse ni ugura itike ni umenya byose mbega ubwo mu madokima ba depose ntiwerekana yuko ufise amahera kuri konti mu kiganiro gikurikira ngaho ikibazo wagije mbega ukandidata bisaba kuba umuntu afite uburyo bwinshi cyane amaraso bwa mbere ayo sa 40,000 nk'uko twabivutse vuga ngo 140,000 ayo ni incontournable bon nta na 50 euros irimo ni 140,000 bon peu importe, c'est autour de 40, 35. Ibini navyo n'utuntu tutari officiel, kugira ifoto ivyo telefone yawe mashaka kubigira dokima yawe kuyarondera yahuze bayita dukurse uskanisha utwo tuntu umuntu yibangikanye telefone mais ngo jikino vuga la classe moyenne cyo twita classe moyenne mu Burundi vraiment barashobora kugerageza bashaka umwana wabo aja kwiga biragora mu minsi bitazaga kuzobiga ko migano bizokurikira mugabo ushika gupostira na umuntu wari wese yobikora yego simwe mu gitoke bien sûr mugabo kubera biragoye ashaka kuba mu gitoke afise umuntu ashobora kumufasha yabo muri famille cyangwa umugenzi pourquoi pas mugabo gushika ku kintu cerekeye gupostira nibaza yuko abarundi benshi bashobora kubikora ariko rero ngira mpereze ngaha cyo turangiza ikiganiro je narabonye visa naho ufise ibintu harajamo n'amachance wowe urapostira kugira ngo utante amachance yose aho bogufatira hose ugire mugume ngo harajamo n'utuntu tw'amachance burya ntihari abantu babura uwo mwaka bakaronka mu wundi mwaka canke après 3 ans ou 4 ans tubwire ducira gace vrai témoignage Yvon je t'accorde la parole général Yvon oui c'est ça général Yvon charakufunye vrai ego vrai tubwire moi
jewe naraje 2016 et puis muri 2017 ndasaba naheje vuga rwose naheje 2016 secondaire hanyuma ndasaba mu wa mbere 2017 hanyuma mu ishuri hanyuma nateguye ibipapuro byose ndadepoza muri visa mais j'ai pas eu mon visa bampaye le fameux motif 4 bavuga yuko utabuje kwiga niyo batanze uyu mwaka Kandi en 2017 c'était pas la même chose qu'aujourd'hui ayo mafaranga asa 40,000 dutanga ubu ntayo twatanga kiyagiye twatanga 18,500 nayo nyene mwakarake mvugisha ukuri nawe karake bwabo nawe cara kuvunye bwabo ni gatoya ni cabavunye kumwe nawe cara kuvunye yaje yanje yingene je jagenze twatanga 18,500 muri poste yo kugura amakupo ngusa kugira genre y'amalettre bayaruje par poste batarisha mugabo abagiye kugira à la dernière minute amakupo muri poste yari yaraheze bababwira bati rero zana mu dossier yanyu ko nyene nta nakimumva nta nakimwe batanze okay hanyuma rero ndasaba visa hanasejeje hanyuma visa ikintu nashaka kuvuga moi personnellement vraiment bon nari ndabyifuza vuga rwose ndabyifuza umwaka nshobora kuba ntagize wari umwaka gushika 2020 ah d'accord ouais d'accord bon il y a eu la Covid aussi bon très bien mwavyumvise naho kikuvuna ugumako bavyita ryumeko vraiment yindi myaka je sinasitera ku ishuri amashuri nta mugabo ibindi byose jefe nari nasabye amashuri mugabo y'ishuri niyo ntaronka mugabo okay mwumvise na ma rêve mugabo ari réalisable. Bon voilà, merci beaucoup pour votre attention. Noneho ndavuze igifaransa ndiko mbwira abarundi murambabarira mwabonye kajya kagoma kerekana yuko dukunda Burundi tubakunda ari naco gituma turiko turagira ibiganiro kandi ejo rega nitwe tuzoba tubibafasha twaragarutse ntimwumvise ko tuzogaruka nyene gufasha mu Burundi mbere nabiga bakagera kure bakagera mu ma doctorat il faut faire des recherches zituma enseignement supérieur au Burundi itera imbere bavuze la qualité d'enseignement abanyeshuri bamenya comment faire de bons choix d'études et n'ingene bogira les projets professionnels ivyo rero bavuze ni Burundi abataratangura mu vyitwararike. Bon murakoze rero tuzosubira kubonana tugira ikindi kiganiro tubandaniza aho twari tugeze ngira kizoba ari canyuma tuzogerageza tuvunagure kibi canyuma ariko ndabakengurukiye cyane nibaza yuko nabadukurikira babakengurukiye cyane uko no kwitanga no kubera mukunda Barundi mukunda igihugu murakoze sawa sawa sawa